ariko narigeze narigeze gukora ikintu bita kudunyura. Kudunyura ni kujya kuntu bakunda kwivuga ngo abanyakayanza. Icyo gihe ni histoire ndende kuko icyo gihe nari mfise umukobwa, buri gihe nari nshaka kwemeza nyene yamwereke ko nkaze nyene nkomeye. Inyuma yo kuba mfise muri aka kanya mfise studio yiwanje, narabanje gukorera abandi ndiyungunganya n'abantu bamwe nyene hari abagiye bansupportinga. Ariko novuga ni ndoto nari mfise kuva kera yo kuzobona mfise studio yiwanje. Indirimbo natangiye kumenyekanamo cyane ni indirimbo z'umukobwa bita Arvella muhimbare. Niwe novuga twanatoranye kera ntaratera n'intambwe cyane. Indirimbo ziwe ziramenyekana cyane. Ariko nyene ndafise n'undi mukobwa nakoreye indirimbo ku buryo mu nyuma nanje nibaza ko atari jewe, umukobwa bita ya Frere. Benshi baramumenye nuko twakura amaboko mu mpuzu tugakora, kandi ugakora ikikurimwo cyose hama ukareba yuko hari yindi ntambwe cyo gushitsako. Gucika intege ni ikintu kibi cyane. Okay, ku mazina nitwa Nderimana Celestin, ariko nk'umwuga cyangwa nk'umumuzicien nzwi nka Cizzobwoy. Hama ndi umuhinyanyizi w'umurundi, ndi umujene, ndacyari umusore. Navyiyumviriye maze kwisanga ndi mu muziki, maze kwisanga ndi kuko natangwe ndi umuririmbyi. Hama icyo gihe harageze igihe bitewe n'ibyo nagiye ndacamo nkabona menga umuziki biragoye kuwukora ntawuzi, niho naciye mpitamo nza kwiga umuziki, ndiga kuvuza ama instrument. Hama ndagera n'ahantu niga guhinyanyura, ariko kucambandaniza ko nka bumuproducteur nkagera no kugwego ngira studio yiwanje. Yego, inyuma yo kuba mfise muri aka kanya mfise studio yiwanje, narabanje gukorera abandi ndiyungunganya n'abantu bamwe nyene hari abagiye bansupportinga. Ariko novuga ni ndoto nari mfise kuva kera yo kuzobona mfise studio yiwanje. Niyo mpamvu nubwo nakorera abandi naguma mfise intumbero yo kumva noba mfise studio yiwanje nanje nganza ntiri donke nkora uko nshatse nkakoresha abo nshatse. Yego, ubwa mbere ntivyari byoroshe kubera ko ibi bintu ni ibintu dutangura utazi ngo umuvyeyi azomfasha, utazi ngo umuntu kanaka azomfasha. Ntibiba byoroshe rero kwirotuva canke kwitora ukabona ati bya bintu ndashobora kubikora nk'umwuga. Ariko naratanguye buke ndagenda ndakora mu studio agiye atandukanye, hariho nka za Zengets niyo nahoramo yitwa Mirror Makers. Ndakora hama ndiyungunganya, ndafashwa n'abandi bantu bagiye batandukanye. Hama ndiyo ndagira ku rwego ngira studio yiwanje. Indirimbo natangiye kumenyekanamo cyane ni indirimbo z'umukobwa bita Arvella muhimbare. Niwe novuga twanatoranye kera ntaratera n'intambwe cyane. Indirimbo ziwe ziramenyekana cyane. Hari yitwa umutima yishimira, hariho yitwa urugendo. Ariko nyene ndafise n'undi mukobwa nakoreye indirimbo ku buryo mu nyuma nanje nibaza ko atari jewe, umukobwa bita ya Frere. Benshi baramumenye, umenga ari mu gihugu cy'u Rwanda. Nawe ari mu bantu banciyeko nkabona ibintu byiwe bigiye cyane gose, abantu baramumenya. Navuga hariho n'izindi nyinshi, ariko izo ni indirimbo navuga zagize ziragira impinduka kuri jewe, kuri kariyeri yanje yo guhinyanyura. Birashika ariko nyine tuja tuvuga ati umusoda apfira ku rugamba. Hari igihe haza umuntu, hari igihe umuntu iyo twakira umukiriya, hari igihe tuvugana kuri telefone tukahuza byose amafaranga, ariko amaze gushika muri studio ukiyumvira ati none je ndamusubiza amafaranga canke bigende gute.
bikaba ingorane kugira muzotore indirimbo abantu bashobora kumviriza bakaryoherwa. Icyo ni ikintu ca mbere gica intege umuhinyanyuzi, kuko umuhinyanyuzi aronka abaririmbyi beza baririmba neza, atera imbere na ningoga, kuko bica binyaruka ko abantu bumva ubushobozi bw'umuhinyanyuzi. Ikintu maze gukora nkicuza, hari ikintu kimwe gusa kimeze ni ibintu byo mu buzima busanzwe ntaho bitaniye n'umuziki, ariko narigeze gukora ikintu bita kudunyura. Kudunyura ni kujya kuntu bakunda kwivuga ngo abanyakayanza. Icyo gihe ni histoire ndende, kuko icyo gihe nari mfise umukobwa, buri gihe nari nshaka kwemeza nyene ndamwereke ko nkaze nyene nkomeye. Rero icyo gihe nari niga muri lycée Igitega. Rero icyo gihe amahera ya minervare canke ajya yo kuyunguruza kugira ntahe narayajya hama. Rero icyo gihe byarashitse baraducura atamahera mfise, ca ndadunyura. Rero bijya bita ngo kudunyura, ugabona imodoka anerenganye ukacwigenda kinyuma ugacakira gutya. Icyo gihe narakomeretse, ndibaza n'ubu mama ntabyazi ko nakomerekeje n'icyo kintu. Icyo gihe nashitse mu ijoro nanakomeretse, barankanda. Nicyo kintu cya mbere nicuza kuba nicyo nsubira kumbaka, ariko nicyo kintu cya mbere nibuka cyane, nkaca mvuga ati iki kintu kweli naragize ikintu nyine kibi. Nsanzwe niwo mwuga novuga usanzwe ari primaire, cyangwa niwo mwuga nsanzwe nkora wo guhinyanyura. Ntari mwibi rero sinibaza ngira mba ndiko ndaruhuka canke mba ndi mu bundi buzima bw'umuziki, ko urabona ndafise abaririmbyi nsanzwe nkurikirana ndeba uko bariko barakora dukorana. Rero sinovuga ngo ndi mvuye ngaha muri studio ngo ndafise iyindi occupation mba mfise, oya kabisa. Navuga cyambere no kubashimira, kuko atabakunzi umuntu afise cyangwa tudafise abadushigikira ntidushobora gutera intambwe. No kubashimira, ariko cyane ndanabatumirira kuza canke kuzana abakiriya muri CB Music. Ni studio nshasha, ni studio yiwanje. Navuga ndabatumirira cyane kuzana abaririmbyi canke abaririmbyi bonyene kuza dukora akazi turabe yuko twozamura umuziki wacu w'u Burundi. Ariko cyane ndakunda abankunda, ndakunda n'abantu bankunda kandi bankurikirana, ndakunda abanshigikira. Yego navuga ikintu cyari cyo cyose uragikora ugashirako n'umutima, hama ukiga kurindira. Ikintu nobwira abajene muri rusange, abo tungana canke abari inyuma canke n'abankuriye gato, nuko twakura amaboko mu mpuzu tugakora, kandi ugakora ikikurimwo cyose, hama ukareba yuko hari iyindi ntambwe cyo gushitsako. Gucika intege ni ikintu kibi cyane. Ndibuka ubwa mbere nk'ivyiga bino bintu narishiramo akantu ko kuvuga ati kunanirwa n'amakosa. Rero n'ubundi mu kintu cyose uri gukora ko uragerageza gushiramo ingufu ziwawe, ukanasenga kandi kugira ngo ibintu bigende neza, kuko no gusenga biratuma umuntu afanikiwa, nzinzi kuntu bivuga cyangwa se aronka. Ariko tugakora cyane kandi tukiyumvira cyane kugira ngo dutegure kazoza kacu kagende neza, kuko kazoza kuno munsi ugategura uba waragateguye. Kuko nka jibi narabitegura nubwo bitagenda nkuko nabishaka, ariko narabitegura ati nzokora mpaka nanje ndose studio yiwanje.